umunezero ntangere dutewe no kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose mu ngingo zigiye zitandukanye mu gisata ca politike, ubutungane, agateka kazina muntu, umutekano, bivugwa mu kibano kahise ku Burundi, bivugwa n'abategetsi batandukanye, ingingo n'amatangazo bigena abenegihugu hamwe n'ayandi makuru menshi tubadondorera kandi tubakusanyiriza biba bivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru tubagiye n'ayandi makuru tuba twaduhoreje dufashijwe n'amasoko yacu dufise irya nino. Turabahaye ikaze kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 20 Myandagaro 2024, mutwemerere muri uyu mwanya tubanze tubaramutse mwe mudukurikiye muri Bujumbura, mwe muri Gitega, mwe muri mu zindi ntara zigiye zitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Hari abandi benshi tuzi ko badukurikira bari mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, abari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, c'uburaruko hamwe n'ubumanuko, namwe turabahaye ikaze. Ntitwibagiye abari ku migabane ya kure na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, ku mugabane wa Amerika y'Epfo, hari abari Buraya, Aziya, Australia n'ahandi henshi tutadondaguye. Turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru. Tugiye kwibanda kuri Agathon Rwasa. Reka dutangurire kuri aka kantu. Ku itariki ya 18 ukwezi kwa kane 2009, Agathon Rwasa yarasubijwe mu buzima busanzwe ku ipete rya Leta na Generale. Agathon Rwasa yari harongoye Paripehutu FNL, n'umuhari watanguye urugamba mu myaka ya za 80, mu nyuma rero urigaburamwo amashami menshi, ariko Agathon Rwasa aba ari we agumana ishami rikuru, ayandi mashami yose yari yahagaritse intambara. Uwo munsi Agathon Rwasa yasubije inkoho yiwe mu bwoko bwa Kalashnikov AK-47 bene imyambaro yiwe y'igisirikare. Abasirikare biwe bashika 3,500 bahavuye binjizwa mu nzego z'umutekano, 2,100 binjizwa mu gisirikare ndetse n'1,400 binjizwa mu gipolisi. Hari abatari bake muri ubu butegetsi bwahavuye buhindura abakozi b'iperereza bakoresha guhiga bagenzi babo bahoranye ku rugamba. Hari n'abandi rero bahisemwo guhunga inyuma y'amatora ya 2010 bajana na Major Aloys Nzabampema, basubira rero ku rugamba mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari n'abandi bahamwe bikomeye baricwa. Twibutse ko abasirikare n'abapolisi bavuye muri FNL ya Rwasa bari mu bantu barenganywa bidasanzwe, aho kugeza ubu usanga abantu bize kaminuza bafise ipete rya kaporale canke musi ya kaporale, barafise n'umudogiteri w'umuganga akiri kaporale. Ivyo bintu rero bisiga ubwenge bw'abantu. Umunsi Lieutenant General Agathon Rwasa asubizwa mu buzima busanzwe ufatwa nk'umunsi intambara yarangira mu Burundi mbere yuko havuka imihari mishasha. Amaze gusubira mu buzima busanzwe, Agathon Rwasa niyorohewe mu rugamba rwa politike. Inyuma y'amatora ya 2010 yategerejwe guhunga, amara imyaka 3 atazwaho anyegeye ikiringo. Abanywanyi biwe bishwe ku bwinshi mu ciswe Safisha. Umugambwe wiwe FNL yarawatswe muri Myandagaro 2010 wahabwa Emmanuel Miburo na Jacques Bigirimana. Muri 2015 Agathon Rwasa yitavye amatora atagira umugambwe, maze afatanya na Iprona irongowe na Charles Nditije bashinga urunani Amizero y'Abarundi. Muri 2019 Agathon Rwasa yaremerewe gushinga umugambwe CNL, ariko nawo nyene ntiworohewe ndetse no gushika muri kino gihe ukaba utanorohewe. Agathon Rwasa n'umushinga amateka kuva muri mwaka 2015, bivuze ko hashikije imyaka 9 ari umushinga amateka. Abamukurikiye nabo nyene bagiye barahamwa bidasanzwe, kuko muri 2009 umukuru w'imbonerakure Ezekiel Nibigira yatanguje urugamba rwo guhiga aba FNL muri Bujumbura rurare bise Operation Aigle Veille. Abatari bake barahaguye, kuko no muri 2010 iperereza rya General Adolphe Nshimirimana ryatanguje Operation Safisha yatumye indongozi nyinshi za FNL zicwa mu mihingo yose y'igihugu. Kuva muri 2015 indiri z'abanywanyi ba FNL na CNL baranyurujwe barabugwa irengero, abandi baricwa. Aha ntawo kwibagira rero ko ubwicanyi bwa mbere bukomeye ku ntwaro ya CNDD-FDD bwakorewe FNL mu ntara ya Muyinga muri 2006. Umukuru w'igisirikare mu ntara z'uburaruko w'ico gihe
ni Colonel Vital Bangirinama yamenyesheje amashirahamwe y'agateka kazina muntu ko ubwo bwicanyi yabutumwe n'uwari arongoye igihugu ico gihe. Munsi handitswe amateka y'umurwi wa hamwe igihe kirekire n'intwaro nyinshi mu Burundi udushobora kuzosanga ari aba FNL. Niko rero kahise ku Burundi kabivuga, hari nayo nkuru n'ingingo ya mbere twari twapanze kubagezako kugira ngo umenye kahise ka Agathon Rwasa. Muri iyi minsi rero ageramiwe na CNDD-FDD yamwambuye umugambwe we CNL. Mugihe rero umugambwe CNL wacitsemwo ibice, harimwo abashigikiye Agathon Rwasa hamwe n'abandi batamushigikiye barongowe na Nestor Girukishaka, ariko abantu baba baranyuze kure ngo Nestor Girukishaka ngo nta nubwo azi n'ivyagiye biraba kuko ngo atari umusirikare. Ikinyamakuru radiyo yacu VOA canke ijwi ry'Amerika kivuga ko ubukene bw'ubwiherero rusange mu gisagara ca Bujumbura ari mu bibanza bihuriramwo n'abantu benshi, ari kimwe mu ntandaro y'isuku rike rihagarangwa. Bivugwa mu gihe igikorwa co gukora isuku muri ico gisagara catangujwe n'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze kibandanya mu bice vyose bigize igisagara. Yamara naho biruko, abakunzi b'iyo radiyo bavuga ko kuba atatuzo twa sugumwe umunyagihugu agendera ico gisagara ashobora kwifashisha mu gihe akeneye kwiherera ngo bigoye ko iryo suku rishikwaho. Bavuga ko kuba ari igisagara kigenwa ntibaronke aho bifashisha bituma hari ibibanza usanga vyarasivye kuko atakundi bobigenza. Banavuga ko bigoye kwinjira ku muhana w'umuntu atakuzi kugira ngo agotize ubwiherero muri kino gihe. Abanyagihugu rero bakaba basaba leta gukorana n'abakurikiranira hafi ibijanye n'isuku mu kubaronsa utwo tuzu twa sugumwe kugira ngo isuku rishware mu gisagara, kugira ntihagire uwuja kwitabarira aho ageze hose. Ikinyamakuru ijwi ry'Amerika rero cavuganye kandi n'abakurikira hafi umunsi ku munsi ibibera mu gisagara ca Bujumbura no hirya no hino mu gihugu, nabo rero ntibaja kure y'ivyo ababo abanyagihugu bavuga. Nduwimana Jean, umuvugizi wa Locom, avuga ko ata bwiherero rusange burangwa mu gisagara, agasigura ko n'abari bahawe isoko ryo kubwubaka bariye amafaranga y'ubusa. Ayo rero akavuga kandi ko hari n'amazu y'uburiro ndetse n'ubunywero atagira utuzu twa sugumwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Akavuga ko leta ikwiye gukurikiranira hafi vuba mu rwego rwo gukomeza isuku mu bisagara. Ikinyamakuru ry'Amerika rero kivuga ko cagerageje no kurondera urongoye igisagara ca Bujumbura ndetse n'abajejwe isuku n'isukura ntiryabaronka rero kugira ngo bavuge ikigiye gukorwa kuri ico kibazo. Mu kinyamakuru SOS Media Burundi batangaza inkuru zigiye zitandukanye, ariko reka muzo batangaje tubagezeko n'iyi igezweko. Umugambwe Sahwanya Frodebu uriyamiriza ubuzima buzimvye, ariko kandi no mu bumanuko hari iduga ridasanzwe ry'igiciro c'itike ryo kwiyunguruza. Reka dutangurire ku buzima buzimvye. Burundi buriko bwitegurira kuja mu matora ya 2025. Mugambwe Frodebu riyamiriza ubuzima buzimvye ku butaka bw'u Burundi bwose. Ivyo bikaba vyaratangajwe kuwa gatandatu wa 17 Myandagaro i Gitega, umugwa mukuru wa politike n'umukuru w'umugambwe. Yavuze kandi ko afise amakenga ko amatora atazoba ayizewe, cane cane ko umugambwe wiwe utashizwemwo mw'ishirwaho ry'imirwi yategura kuva hejuru gushika hasi. Patrick Nkurunziza yavuze ko ababazwa n'ihungabana ry'ubutunzi ryibonekeza mu Burundi, turababazwa n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa vya nkenerwa. Kuri ivyo yongera ko ibura ry'ibidandazwa vya nkenerwa nk'ibitoro bituma haba ingorane mu kwiyunguruza kw'abantu n'ibintu, hatibagiwe ubushomeri mu rwaruka. Niko yashikirije. Kubw'uwo mukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi, umuti rudende w'ivyo bibazo n'amatora yigenga kandi urikiyemwo bose. Akaba yarahamagariye abanywanyi b'umugambwe wa Berikero Ndadaye kwitaba amatora ya 2025 hamwe na 2027 y'abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'ay'umukuru w'igihugu. Ariko Patrick Nkurunziza arababazwa nuko umugambwe wiwe utashizwemwo mw'ishirahamwe ry'imirwi ijejwe gutegura amatora mu ntara no mu makomine. Berikero Ndadaye ni umukuru w'igihugu wa mbere umuhutu yatowe muri Rusama 1993 mbere yo kwicwa kwa 21 Gitugutu ubwo mwaka nyene.
Ubumanuko rero haravugwa iduga ridasanzwe ry'igiciro c'itike ryo kwiyunguruza kuko haribonekeza iduga ridasanzwe nk'akarero hagati ya Bururi uja mu gisagara ca Rumonge itike ni 20,000 vy'amarundi mu gihe igiciro cashinzwe ari 10,000. Abiyunguruza rero bakaba bagiriza indongozi mu ntwaro no mu gipolisi kwigira sindabibazwa itike rero ryo kuva i Matana gushika ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ubu ni 12,000 mu gihe igiciro ca leta ari 6,000 bitarenga. Igiciro kw'itike ryo kwiyunguruza rero caraduze kw'ibarabara Bujumbura Matana, abiyunguruza rero bakababazwa no kuriha 25,000 aho kuriha 10,000 vyashinzwe na leta. Abunguruza abantu n'ibintu rero bakaba basigura ko babura ibitoro mu kinywabi litiro y'amazutu canke ya esansi igurwa amafaranga arenga 30,000 n'incuro indwi zirenga agaciro ka leta. Igiciro cashinzwe na leta aho rero ni mu gihe kibonetse, niyo mpamvu rero ibiciro bica biduga ku bwabo kugira ngo ntibakore bahomba. Umunuko w'igihugu rero ntibwama buronswa ibitoro haraheze n'iminsi nk'uko rero vyemezwa amasoko yaho nyene. Abatanga ivyo bitoro rero bemeza ko niyo baronse ivyo bitoro bahabwa bike ugereranije n'ivyo baba basavye. Abiyunguruza rero bakaba bagiriza abajejwe intwaro n'igipolisi kwigira abatabona ivyo biciro vyo kwiyunguruza biriko biratuga. Rimwe mu masoko rero mu ntwaro yemeza ko abajejwe intwaro mu ntara badafise umuti w'igitangaza wotuma babuza iduga ry'igiciro co kwiyunguruza muri iki gihe c'ibura ry'ibitoro. Bururi rero hari umukuru wa zone Binyuro afunzwe ni Space Nemerimana, umukuru wa zone Binyuro muri komine Vyanda mu ntara ya Bururi umanuko bw'u Burundi. Arafungiye mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara kuva ku wa 16 Myandagaro 2024 akabakurikiranwa mu caha co kugirira uruhara mu bwicanyi. Space Nemerimana yarogezwe mu gasho k'igipolisi c'i Bururi ku mihingamo yari yahagaritswe imbere y'umutaga. Amasoko mu gipolisi akavuga ko yumvirijwe n'inyamiramabi mu gipolisi imbere yo kurungikwa muri iryo bohero. Amasoko yo mu ntwaro uwo yari arongoye zone Binyuro rero akaba akurikirana mu caha co kugira uruhara mu rupfu rw'uwitwa Jean Pierre Ndikumagenge umukuru mu gisirikare c'u Burundi. Abanyagihugu b'igihinga rero ahabereye iryo bara bemeza ko babonye uwa gatatu uheze impuzu z'umuhisi ziriko amaraso inyuma y'inzu y'uwo muryango. Bikaba rero vyarababaje n'abantu benshi ariko bakaba bashigikiye ko ahanwa cane. Muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo haravuga cakiza c'ibihara vy'inkende kuko abantu barenga 15,000 barafashwe n'indwara y'urukushi. Mu cegeranyo rero catanzwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu casohotse ku wa 16 Myandagaro aba bantu 15,000 baje gufatwa n'indwara y'urukushi kuva ico kiza cibonekeze ku butaka bwose bw'igihugu. Abantu 548 bapfuye nabo bamaze kumenyekana mu duce urugero iyo ndwara yandukiyemwo ruri hejuru. Dr Roger Nkamba akaba asanzwe ari n'umushikiranganji w'amagara y'abantu n'isuku akavuga ko muri ico cegeranyo ko ibitegerezwa gukorwa mu kwirinda ico kiza bitarakorwaho na cane mu ntara zakariwe kurusha. Abategetsi mu gisata c'amagara y'abantu rero bakavuga ko bafise amakenga ko iyo ndwara izorandagata mu gihugu cose hamwe ingingo ruhasha zo kuyigwanya zitofatwa. Tukengurukiye abanywanyi bacu mwandukurikiye muri aya makuru yo muri iki gitondo, basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi tuza kubagezaho mu ngingo zigiye zitandukanye. Turi kuwa kabiri ku itariki ya 20 Myandagaro 2024, ntimuze rero gucikwa n'ibindi bigiye bitandukanye tuza kubategurira. Ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo uje uronka amakuru yacu uri mu babere kandi ntucikwe n'ayandi menshi aba agezweho mu bihe bigiye bitandukanye kandi mu bisata vyinshi. Umunsi mwiza wa kabiri muze kuronka mu vyo muza gukora vyose. Mane bahezagire.